Mutani sawa? Watuyeko bifes ari ngaha. Ari amaja. Ari ndani. Yeah. Sasa ndabikunda. Navyo nkunda. Kandi uravyumva navyo nkunda. Biyo bikoze kamera naipiga take bana. Mimi nimesha tabwabwire biko ngiye kudandaza imipira yanje. Ntabwo watagiye kudandaza imipira. Iyi ni umuziki. Kubera ko branding ama name. Kenshi uzabumva umuntu agusavye indirimbo kuri WhatsApp. Ngo kandungikire blazer ari gutumenga twamera ngo cyangwa ugasanga umuntu arayigusavye. Umuntu arakubwiye ngo none ngo kandi wongo urafise gishasha amaye. Umuhaye link agaca kugira ngo ndungikira nutumegare. Amikali de muziki kira travail. Uko ubibona bikirakora. Bo jewe ntaco ndabiziko. Nk'umuririmbyi ari kubera ko ivyo bakora ntabwo babinyereka ntibampamagara sindi muri komite ntaco ndabiziko. Okay. Mugabo jewe kweri vraiment Jimmy hari ndayibajye. Gute? Ni myinshi. Wejuma nibikikumenga uraryoye cyane. Hewe ntabyo warunze ndabibariwe umva ni mugisha mu company yatugita mu cyagakura cyitwa amahoro concert aho naho nikumusubira yidi kufisa ikenda gusica 12 ngo hazu bari bandi nabandi hewe cyagihanganye mu gutweza nka Ismail Gasore comedian hamwe na cyagihanganye mareresi nka mugisha utiwagiye na Isaac Classic Ali Ibn Daud hamwe na Ali Munawara munara makamba none kwitira ni kwagusa umve ni kwagusa ukuze na mari 200 umwana nawe ni igihumbi gusa hewe ndayafise hewe nyarukubura itike bataragutanga nini nakabijya karahari Aisha Foundation izo biri hajya mu gutanga ifashanyo ku batishoboye n'abapfakazi yumbe givyiza we hewe amahoro concert izo bari fire pe abari bana bari nabakunzi ba Isaac TV ho muri hose reka mbaninde bashimira cyane ndazuko muri benshi cyane muri kino biganiro byacu ndi mu budget nko mubizi nkuko mubibona Urashobora kubaza ati uno musi ni gute igikorwa kirabandanya ni cyakiriye twaremeye ko tuzobikora tubikora benshi mwarabisavye zobikora ku bwanyu n'ukuri urakoze cyane umaze kugira subscribe kuri Isaac TV utarabikora sinzi cyo urindiriye gira subscribe ariko kandi ucyo ufata kino kiganiro uje kukiraba ugihanahane ku bandi Isaac ndi muri bajaj ndamunigiriye sinzi birangiye kujana hariya mukanya rero cyaza na Juma chaza twurire bajaj tugende tugiye kurondera umuririmbyi yitwa B-Face on the floor. B-Face aragoye cyane kuronka ye cyane ariko nukuruka Imana kucubahiro cyane yavuze ati ntigeza kumurondera mpaka ndamuronka batubwiye ko ari ahantu muri Asiatique benshi bishobora kubaza mubibaza ati B-Face abahe sinzi haba nimba muri Asiatique nimba sinzi ariko bambwiye ko ari ahantu muri Asiatique juste ku radio kugira agire ariko representa indirimbo yiwe nshasha murazi ko yasohoye indirimbo yiwe nshasha akarimbo kameze ukuntu indirimbo tamenyeremo B-Face mukanya rero tugira tujeyo hama turabe ingene ibintu biza kumera B-Face imivumbura yakira gute canke nacimubwira birakenerwa yuko aba star tubagira ama surprise kubera yuko biba bikenewe Juma Jux behind the camera je nitwa Isaac Classic uri kuranda abantu kuri urakoze cyane reka rero dufashanye urugendo turabe B-Face uko tuza kumuronka biraza gukunda ko tumuronka cyangwa biraza kwanka stay tuned. Yes, of course, but Isaac TV murabona natwe twashyizeho B-Face on the floor shobora kuba ari ngaha tuzi rero ngere tuza kumuronka Mutani sawa? Watuyeko B-Face ari ngaha ari amaja ari ndani Yes, cameraman witegure rero turabe ko tuza kumuronka enda kwanda B-Face no gonare you are going to begin oya sorry kwa gikigani welcome come on yeah fresh subiri kwanza munyarusako B-Face vite msali msini neza unajua kama ni vibaya kusogeleana hivi
Kusogeleana sio vibaya. Unajua kwa nini? Wakaravyaje? Gukara amazari. Wakara. Bifesi ni bon. Fresh. Mwenzeneza. Genda mezi neza. Icyo ndamukundira Bifesi surprise nacize mugira. Nkubura nkupishije. Wari kuvugana nande Bifesi? Wari kuvugana nande ku telefone? None birakenewe kumumenya. Si bibi nawe nyine ko tumumenye. Oya nibikenewe. Ariko Bifesi tururiro vraiment turayeka ka telefone. Ariko turumvikana. Ndamuhamagara aranyumva. Jena nzi ko ufise takiri. None igikoresha kuri YouTube kuraba amafaranga bari barinjira. Irafise ikikori rya twicare he Bifesi. Twicare he hasi yagi. Kubera ngaha atari wacu nawe hiyumvira. Twese turabashitse. Icyo hariye. Nangorane. Tashaka kwicara. Uriya mblaza natubise. Ujya mblaza natubise bigira twicare ngaha fresh. I'll see you. Tukayapa ndo fresh pametesa sana. Bifesi yaberewe bala. Ndakunda ndambwiye ngo yaberewe acavuga ati ngo ntari ibere. Ikirundi cyo tuvuga gute? Ikirundi cyiza. Bo nyene nukuberwa nyene uko nyene yashajije. Nashajije nanje. Washajije. Ni vyiza. Bifesi ndo flow kwanza big up sana uri gusora indirimbo za cyane. Je mu bintu byatumye nza kukurondera. Musaza ya Bifesi tuhere ngaha ubahe. Aho usanzwe uba neza na neza muhiri wanyu. Nimbari wanyu nimbari wawe sinzi. Je mba muhira vraiment. Amajahe. Muhira. Amajahe. None ugomba kunyimura canke bimeze gute? Dushaka kuhamenya. Kubera yuko abantu bakeneye kumenya ati. Ugomba ndihira amahera y'amezi nka 3. Numva ugira undire rwa y'amezi nka 3. Abibaye ngombwa twabikora. None yamehama ndabikubwire kandi sima kubitangaza. Base ni he? Ni muhira. Neza amajahe quartier. Ni muhira ibujumbura. Ngo ba muri Asiatique ngaho ajyo kiriki. Ngaha? Ahana haje nyene. Ngari mi radi ajyo kiriki. Ku radio abandi bakorera iki? Ibiganiro. None je ubonye ikiganiro kimbihiye. Uno musi tubazanye ntabyiyenye tubazanye je nawe mbwira radio abandi bakorera. Iyo tukuzagira interview na je nakunda kumbonera. Ufite ingene ukunda kumbaza. Wapi je no tumanda kumvira ko ndakubonera vraiment. Okay, Bifesi koza big up sana. Uri gusone wasohe indirimbo nziza cyane. Ndabe. Ndabe. Nitamuke ndabe. Come on baby. Abantu exactement siko bari bavyibaza. Jewe narabonye post yawe ati kudahana imbwa biguze imisego. Yego. Ariko sinatahuye neza icyo se kuvuga. Yari ku taking attention y'aba fan. Bo je nama naciye imigani igihe cyose. Kudahana imbwa bizigwiza imisega utazakabika umuntu. Hari indirimbo gira isohoke umutipe agira mahana umuntu agira hana abantu kumbure bagwa. Ariko je byose ndabirekuriwe ni kujya no ririmba ino ndirimbo niko no ririmba n'iyindi. Style zose ndazirekuriwe. Okay. Manake mimi ni mwanamuziki. Okay. Manake ukiwa mwanamuziki yani umuziki na ufite amakategori menshi harimo trap, harimo zouk, harimo reggae, harimo raga, harimo old school, harimo urumva amastili yose yitwa umuziki. Okay. Manake nikiwa mwanamuziki ndirimba iyo nshaka muri izo naronse aba permission. Narumusa permission. Nta numwe. Okay, nice. Ndabe for real bona bayakire gute. Masaha make cyane mu masaha abiri yari yamaze kwita 2000 personnes. Yo bayakiriye neza numpejeje kuraba irashikana hafi igira kwize 5000 mama audio silvo ariko biboneka yuko abantu bari kunyota. Oya indirimbo nyinshi zanje zirakurikiranwa abantu kandi ndabibashimira abafollowers banje abafollowers b'umuziki ndundi mu majambo make harimo n'abayitranje n'abanyarwanda barimo. Harimo yambwiye ati uzomumbarize Bifesi kubera ko yanyegeza subscribers urabanyegeza sana kubera iki? Ndabanyegeza kubera ko nifuza kubona babaye benshi atari abantu nyene uza gusanga hariho umuntu ashaka kuza nyene kugira ngo aze gusuma urusaku arabe nyene arabe ati none umujamani gute mugaye si bake ubimenye si bake yego je ndakunda kenshi mu ma activity yawe ndakunda gusanga uri kumena La Vista mu mufitanya imiganirire yawe kandi La Vista ndazi numunyesha makuru ya radio Buja FM arakunda no gupostinga akazi kawe cyane n'umupromoter wawe sana hari amakontra mfitaniye hariyo cyarigize no kuvugwa amajambo menshi aranavugwa yuko ari nawe yakwandikira indirimbo wanashika cyarashize kure cyane havugwa na byinshi hajya posting indirimbo zanje gusa je murabona izabandi nyinshi deja nk'uburihenze kandi deja ibyo niko suko zuri mumenyesha makuru kubera ko ibiganiro byose amaze gukora
guhera lendi gushika vendredi avuze abandi baririmba ahamagara jewe gusa canka avuze abandi ariko gusa je kibazo kiri ngaha amakava yiwawe indirimbo ziwawe kugwa vyiwawe aho uri hose muri kuvuga menshi ubucuti dufitaniye nawe nibwo dufitaniye nawe wewe kujyo ndondera ati dukorane nawe ni kwandondera dukorane ni mu journaliste nawe ndi mu artiste turakenera ni wenda amaze kukwitura kanya nkiri oya nuko nawe niko ndamwitura kanya nyumvira kandi niko nabandi bamwitura akabumvira ya ivyo bindi navyo none uri umuntu w'umukaburagira urusako ariko kubaza gutera kumenya ivyo bibazo amubireka ibintu mwumvise jewe ntavuze ibintu mwumvise la vista atavuze bamuze mubireke okay none nk'ubu yuko twibaniye neza bashavuga ngo none ngo dufitaniye imigenderanire ho okay sawa biface ndafise tumukishije neza n'abantu nta kibazo dufitaniye nice abo dusangiye umuziki abo dusangiye ama media bose je nta kibazo dufitaniye kiretse peut-être ukimfitiye mugaje ntaje ndabafitiye okay nice biface je ndafise ibintu byinshi kukubaza ko abantu babintumye vraiment abantu followers banje benshi batusigiye ati turakeneye ko wayagana biface ni mu bibazo cyako mutubarize ikibazo ndakimaje imisi yose arakikwepa sana couple ya biface imeze gute hagaze gute gushika kuno mwanya none amakuru hasi numvise ngo rya mu kobwa mwari byaraheze usinzi ko hari undi sinzi bimeze gute none wewe uri padiri ugomba turaganisha ugomba udusinyisha tubwire amanzoje ndamukuronderera ndamuzana nimba hari ndamuzana ndahari ndamurondera ariko arahari ntugira umuhakazi ariko kumenya ko ahari nabyo birafasha bo kuhaba je nibaza yuko none ndakubaza ikibazo arahari yes or no banzunyishure nawe ukunjanira kaje sindabikunda okay banzunyisho azana na couple canke wazana n'umuziki wanje mushasha je nazanye n'umuziki wa mushasha n'ama news y'umuziki hamwe n'ama news yawe muri rusange numvise ngo uwo mukopine canke uwo mukobwa araririmba n'umu actrice n'umu comedian nyishura niyo mpamvu udakunda kumushyira kuri social media none no twobimenya gute kuko ntavyo werekana kubera atavyo ndakubwira we ni winumira umunsi nabikubwiye uzovyakira okay biface ndakwambika kandi uranje ndiyambika amana nako nkuzi ari nide basa agutubura style Neturga style. Abantu badukurikirana cyangwa ngo ndi ninzigo ndi kumfisa kanyaro ndi kwenishura nakagayo aho jamaa tunazoyana sana bana. Uje ndamenyereye. Aina shida yani. Ariko umuntu akuze nkanje nitwara muri toilette atamufashe ukuboko. Urambwira yuko ari ndewe nyambika bro. Style basi ndagutegurira style. Ndayitegurira je ndamenya kala ijanye n'iyindi je ndi umustiliste kabisa. Bon? Je tumubona mbegwa nyene. Nambaye fresh nyene nakwa satisfy kama biface ama management birakeneye yuko tuyajamwe ama label label tuhere kuri label tuje kuri management label biravana na contrat baguhereje bagwaye contrat y'ubujuju urayikwepa ukaba uyigiye muzi neza yuko utayitahuye uzogira ibibazo mugabo wayitahuye uzokwasima ibikurikira okay best rapper niko ukunda kuyita siko niyita ndiwe uriwe none je nta wadizi binyereke zivyerekana mfise best rapper yes in Kenya yakugejeje hirya ndirimbo tuje ku best rapper in Kenya iryo ndirimbo yarakoze neza of course ariko urabona target yawe warashitseko sinayishitseko kubiki habuze uko ntayishitseko niko nabandi batashitse ku activity yabo bivanye na situation coronavirus yishe ibintu byose activity zose kwisi zarahagaze je nayisohoye mu mwanya nk'ujya just nkisohora nza numva ngo abantu bose bagiye muri confinement ntubona hano mu Burundi twitembereza uko dushatse abandi siko babaye rero muri ico gihe bose barabugaranye twebwe ni gushimira Imana kwera nyene twebwe bana amantikor sinzi bara amantibare gusa dufise ararenze Imana yarakoze kudufasha kutugirira neza urabona nyene ko atakanyinshi zigeze ziboneka tubishimira Imana rero ahandi barugaye udafise studio muri mu nzu aba obligé yo gusohoka kugira ngo aririmbe rero ntivyabaye kugira ngo banyishure ariko nari mfise demande zine z'abaraperi bane muri bajya navuze yuko bashaka kwatsa umuriro kubera ko bumvise ko mu Burundi barakeneye fan base je abarundi barankurikirana barakunda umuziki wanje kandi nabo barabaza ati unatudisinze ninde kandi harimo nabo tuyaga rero bice bihurirana n'ijya situation
birankingene baja gukora irya ntuze okay bo novuga yuko vraiment ntayishitseko ariko uko noba nagize field muri nani muri iyo career muri iyo ndirimbo niko n'umudandaza arangura muri Chine yabaye niko n'umuntu arangura muri Tanzania byabaye kubera ko impaka yose irugaye okay ibintu byose birugaye urumva nta kuntu wokora muri iyo nice bona ko no mu Burundi tutagikora n'ama concert okay nice yes okay za chini naronse news ivuga yuko Bface on the floor ashobora tuvuye muri ibi bihe turimo ariko vuba cyane ngo ushobora gusohora indirimbo na Femi 1 Koko meza kunitendale ama story ndafise yo hasi kandi kuri musi ya connection ya La Vista izi nkuru nizo amuhungu nta nakimwe ndabizi ko nta n'ubucuti surprise yo gutegura oya nta n'ubucuti dufitaniye gusa nyene uko no kuyumvira gukorana n'umuririmbyi wari we wese ni nako no murondera nawe mugabo vraiment wapi kabisa ivyo bintu bizi wewe nanje ntabizi ahubwo nanje ndanatanga okay sawa we bajya munyegeza ntacu tuzobimenya tu muziki ni nk'inkorora bro inkorora ntuyinyegeza we navyo urabona ukoroye naho uri mu nama ni kuvuga wari inzu uririmba ntuburirimvye kugira wiyumvirize uririmba kugira abantu bakumve okay rero ndinze ndayiririmbana nawe mu vyumva sawa atarakabanga YouTube ya Bface igezaho injiza amafaranga ku kwezi wagomba tuyagabura nani panurangurira wagomba kuyanyaka vrema shabro ariko simaki uko biri kose simaki uko biri kose ahubwo nta kigenda kubera tubiravye population yacu ntikurikirana abantu ama konte yacu ibintu nk'ivyo abantu bakoresha Android ni benshi ariko abantu bakoresha YouTube ni baki sinzi kurabibona kuko deja none miliyoni 10 na zingaye dufise urambwira yuko basi nakidumu ababuze 1 million de views mbwira n'izina ry'Imana wazi ko ari umuririmbyi nyene ariko ni kandi nyene ari presentable azwi ndabira nikangaha kwizuba iyo ntuze arakora hit song mugabe kabura n'ama views kandi abarundi bose baramwumva iyo ni example ntanzi naje w'abanyagihugu barankurikirana none kubona ntakwizana 500,000 views nuko jewe abo bantu 1500 atabo mfise bankurikira hakogu kugira bikunde ni muze murabahimiriza mubabwire kenshi uzabumva umuntu agusavye indirimbo kuri WhatsApp ngo kandungikire blaze ari gutumega twamera ngo cyangwa ugasanga umuntu arayigusavye umuntu akakubwiye ngo none ngo kandi wongo urafise gishasha amaye umuhaye link agaca kubwira ngo ndungikira n'utumegare yo bivamwe ivyo bintu okay sawa bamwe barakeneye kumenya Bface uhuye n'umuntu yatereshaje indirimbo yawe akayishyira kuri Facebook yiwe sometimes uruba ubandikira ukababwira ati ibintu sivyo fresh blaze sasa urubanza rumwe rumarazi genda rero mutaravyibagire abantu turakere kumenya abantu mu muziki wawe uhuye n'umuntu ya download indirimbo yakayishyira kuri Facebook yo canke ugasanga ariko arayihana biwe bikugwa neza nta tegeko na rimwe rimufata kubera n'abari mu studio je numvise yajya zidandaza kuri studio hajya hanze numvise ari wigeze kumbwira ngo blaze felicitation y'ingoma ni kari ndugu yangu mimi nakwambia ni bala felicitation kabisa merci kwe usiko maze kujya ko nka 80,000 kwe ariko arabimbwira nanje naheruze ndayirecordinga urumva my god cyo yumvira nk'uwabikubwiye nk'uwabikubari hariho nabandi benshi urumva bamaze kuyajya cyo yashira hamwe igihugu cyose hari ama studio menshi cyo yumvira none abunguka ni bandi umva twebwe ni nko kuvyara umwana bagaca mutwara mu irerero urumva manake unaimba urumva uheruka uririmbye okay manake watu wengine ndo urumva bisigura yuko uwo muntu nta kosa bafise wapi vraiment none nasiwe urumva n'abari barondera ubugari kiretse batanze itegeko bakavuga ati umva uko bigenda kose sawa umuziki bigenda ukunuko muri club kanakuta uvugije uri ha patienting anuko urumva okay nk'icimviro notanga hama kubera ko kenshi umubujije kuvuza indirimbo z'abarundi ngo yayirishe
ucumuha condition rero kubera arashaka kuca ayikwepi wawe akavuza iyo hanze ucumuha condition aha ni mu Burundi si wawe ni wacu twese ikikora rero indirimbo yo hanze uzoje ufite lisansi yayo ni ukuvuga percent woriha yo bisumbi y'umurundi ucuhitamwo kuriha y'umurundi kubera ari nto iri ukayihoza cyo n'icumviro nterereye nice urumva ni cyiza rero muri nimvyi wese yobaho bien mugabo urumva nyene umu DJ upfa kumutera akagera kubwira Wizkid none ntaririmba nje nivugiriza Davido ni battle ranking nabandi mugabo urumva mu iryo tegeko tire ni wavuza Davido ho uzocuri ha double yayo wari kuri umurundi nice uri muri ivyo umurundi bifese Amical de musique kira travail uko bibona ikirakora bo jewe ntaco ndabiziko nk'umuririmbyi kubera ko ivyo bakora ntabwo babinyereka ntibampamagara sindi muri komite ntaco ndabiziko mugabo jewe kweri vraiment imihari ndayibajya gute ni myinshi gute rero imihari ndayibajya kubera ko kenshi abarongoza aho baseruka si abakozi bashika sivyo rero abarongozi nibajya nyene mugabo rero banana confusing nuko dusaba president benshi Cedric Bangi n'aba president ababocho mu n'aba president mimi sijajua president wa ukweli ni nani wote ni numvane ya president wa Amical ariko ico nabasaba biyumvire gusa guteza imbere ivyo wacu oya turetse nico je ndashaka yuko baza bakora amanama kwera ivyumviro kenshi imitwe ikoranye nice jewe ndi umusani ndi umu artiste mbandi occupé nako kazi kanje uriya nawe ari occupé nakazi kiwe ni kuvuga umuririmbyi wese gituma yigira Jay-Z nga ni kubera ko nta na kimwe kiduhuza gihari nice urumva nta show nimwe turabona duhuriyemo turi nka 50 bitongo ni festival tukagenda ahantu kanaka bakadushira nk'ahantu tugahurira ahantu hamwe tugasangira dîner urumva tugasangira midi ayo na activity usaba yuko bokora nivyo ndiko ndiyumvira iyo habaye festival none horo ubibona muri Tanzania nice ntavyo kuvuga ngo naka ngo ni superstar ngo ni bose barahura kandi no muri bisi bakajamwe bose ubashira muri bisi umuntu afite imiharo ubundi bagenda baraganira none wowe wafunga isura kuva ngaha gushika imuyinga gamani ndigikunda ucugenda uvuga ati bana kandi muza kuyaga kubiba hanze gusa nimwaje muri hotel imwe mugasangirira hamwe muraza gutora umuti bimwe byo gutinyana bimwe byo kugira iki munongeye kamakara rero ngaha urumva ikintu Amical jejwe niyo gukora amanama babaze ati bahamagara aba journaliste aba artiste aba DJs tugire deba twumve neza na neza ati none byapfiriye nice hame aho byapfiriye tubitorere nyinshi nice kabisa mu gusozera kabisa reka tuje mu tubazo twanyuma ngira ndakubaza tubazo dutandatu twanyuma Nutubazo tugufi tsaba yuko utwishura amajambo magufi uri tayari yego tunagenda duheba tukunanira duheba sitegeko uheruka muri gym ryari guterura ivyuma like je nta vyuma nerura gusa ndakora pompage nkagira abdomino yani nyine ntuze sport y'umubiri wose ndashaka no kubikorera muhira canke nkaje muri cross bisanzwe niveau d'étude ya amashuri yize bifes turashobora kuyamenya nanga imanite amashuri 15 nice wigiki nize telecommunication nice warateze biology tushaka wambari yanga zino sheni za gutwara amafaranga nimbugira yansubize ndabikubwira utagira yansubize ariko je mperuka wambaye imwe ndabona imitayi ari n'izindi zitari ngaha none byose none impuzu zose mfise no zambarira rimwe ngaha imitayi bana yiyongera bifes sivyo turekanye n'umuziki bifes sanza kora iki turekanye n'umuziki bifes sanza kora iki oye ibyo navyo ntibijanye n'umuziki ariko tubimenyera bivyo fashe ubimenye uzoca ubibwira nyuma ya kamera nyuma ya kamera none wumva cyo tuvuga ibijanye n'umuziki koma bana coiffe bifeza to kwimwesha ni coiffe nimwesha malheureusement kabisa umva oguma mishatsi ko nyene turabe mama we urumva wewe ushaka wigumira ko nyene bo je naco bintwara uriko kwimwesha gya uriko kwimwesha gya cyo kwimwesha vraiment sinandika itariki ayo ni kera oya sinimwesha ko mutera ndagabanya n'ubu narabugabanije ni muke bifesa huye n'umuntu amwanka kabizi ko amwanka mwishuriki ndamubwira ati Imana imufashe gute imuhindure kubera ko nikunda abantu oya imuhindure gashaka kutanka je gusa kandi uwunyanka arafise droit kubera ko
Jesse no mwoblige kunkunda man yankunda kubera vyiyumvamo kubera ko hari nuko nkatagira reason akwanka nyene uko nyene juste kumva nyene kwa kwanka kandi arabire kuri we okay no wibaza ko abantu bose bamenya ati nakangomeza ukuntu nigikunda bivuze yashavuye kesha bameze gute yo shavuye ngigazo kweli gute rero ngibirato itapi urumva nkamena impome diva urarira Jensana ruje ucuraka ucishavura sa ariko nshavura iminota mike nkaca ndabiheba okay sanye kwera ndi umurasta bivuze aramaze guhemukirwa of course je nta na rimwe nurahemukirwa aya uramaze guhemukira nta na rimwe kandi bivuze message mwana mwiza bro yego kwera je mbana neza ikintu nenda kubaza ega bigorera ahantu ku bantu nyene peut-être batwarira ibintu hejuru je tudahurije ku kintu ndaguhamagara nakubwira none ubona dufate decision nk'abantu bakoze tuviache wala tuendelee ama tusiendelee tuendelee akiamua tuendelee tukiacha yani tunaacha ndio hivyo bana ariko pana vya bindi byo guhura ngo yambu bo muhayambu nta kwishure cyangwa ugasanga nyene ni ibintu byo kurabana nabi ivyo si by'abantu bakoze dusozere kabisa mvugira mvuge amazina y'abantu batatu unsubwira uko bazi wewe Natasha Umurundi kazi yego umuririmbyi kazi aririmba neza umujama wanje dukundana kubi ni guyanje sana okay very nice ni umuberser je ndamwita dogo sana ndamwita petit yangu Shani Queen nawe ndamwita petit queen ayo n'amazina twitana ni umuririmbyi kazi mwiza bo n'abarundi kazi nyene bari presentable ni beza kandi baririmba bien Imani bajimbe yes or no amajambo ya nyuma yes or no ni ego canke oya unyishura ego canke oya ni kuranchanganya ngira dakwazi tubazo unyishura ego canke oya okay be face on the floor the best rapper yes nasubiyemo yes kweri kuyishuye niko ga in East Africa okay sawa Bifes religion azimye muziki navyonzi yes or no navyonzi afise n'indirimbo shasha mbe mwebwe burya mwani mwagomwe ko muri abana babi aho kwiteza imbere uvuga ngo yazi kandi iyo ninge sombi ushize ni kubaza kandi bro ibi bintu nubikata urumva uri umujama urumva urazi impamvu kubera abantu baguma bidoga ngo ntibamubona arakora yarakora voilà kandi ndamubaje ko narabonye na commentaire yo mu ndirimbo yawe shasha afise indirimbo ziryo man burya hajya ayo uzo ube wubahiriza umu artiste aririmba umuziki live ari capable yo kuja muri studio no kuririmba live amasahanga okay none umuza ariko sawa okay nice none nkubona kuvuga ngo uvuge ko yazimye wabikuye he Bifes abafana bari fana babijija zamurara bateze mubabwire ati ari mu kazi ariko arakora nice muradusubiza nje nuzancanganya ya zamuradushigikira ni mwebwe bo kutuvugira mukavuga ure jamani mukari naragiye no una créer no muri studio nasanze afise ntuze okay nice okay Bifes akajabo kanyuma kumbure kuba kunzi bakazi kawe bakurikira muziki wawe bakurikira muziki w'u Burundi en général bo akajambo kanyuma nako umuntu agiye guhera je singiye gufa ahubwo akajambo ko guhereza ikiganiro tu nuko gusa nyene je no barungika kumviriza ino ndirimbo ndabe bakayisha yarenga bakayisangira n'abandi ariko tumenyere ma video vraiment audio nta munsi numwe nigeze nsohora video na audio munsi umwe okay video iragere inumire we gusa video iragere we wiposh pole tu video iragere urumva rero abantu bose ariko baradukurikirana iyo babonye turiko turablaga n'uno mujamanga ntanzi ko dufitanye mini rasta kabisa from Jamie Tonto uriya questions nawe n'umukuze urabibona okay nice urumva nico gituma rero urumva je ndi umurasta sana nico gituma rero urumva turiko turablaga nkuko nkasanga ndiko namukura amasano nawe nawe yankura man na kibazo dufitanye na kimwe nice okay n'umukameraman aguma yitwengera meze fresh kumuka rero commentaire zanyu aho tuba twadekonye muhandike tuzikosora okay vuba cyane tuzokora mu cinema filme yagute ndazi ntarere si wowe ujamwo bagukeneye si bagukeneye bishobotse ukina film role ushobora cyane ni role je biravana na text banditse kumesha bishobora
kuba muti ari mu Bihagiye bavuze action we wumviki. Nuko actinga sikubo. Umva sivyo burimo. Shatse bazi kuvuga kuwana kunyungana fresh kuwante. Nabyo nshoboye ivyo vuga. Mugabo no bikina. Ari minota mike ya no bikina. Bivuze je woruka musingiro rya. Namayo. Jewe vendredi ndaja muri louange hama na dimanche nkagenda. Hama nkongera nkasengera no muhira kubera ko ndatahura ko ntiremye. Dufashe ubu bahe nimero ya telefone abafana ba. Nimero ya telefone wewe baza ko bose baza ko ari abafana banje. Abenshi ariko benshi. None wewe baza ko bose uko unkunda bose barankunda. Ntibavuze ko ari abanyanga. Ariyo umuntu ashaka kukwanga sivyo nta mpamvu rero arashaka no gutora nimero juste kugira ku derange bisanzwe uwikeneye ntayo yobura manje ibujumbura ni hato mu Burundi ni hato umuntu yagukeneye niyo kubura ndabese none nivyo man okay reka tubashimire cyane turi kumwe na B-Face on the floor B-Face merci sana yabyifashemo neza cyane umutipe kuvumbugwa ntacyo mubwira sometimes urabona birakiriye ntacyo bimbwira ariko gusa sindabikunda navyo nkunda kandi uravyumva navyo nkunda biyo bikoze kamera naipiga take bana mimi nimesha ndayizi kukazi bana narukura ariko tokijana sene zo bumesha wozi oya navyo no kugirira gusa bana je nitwa as a class gira subscribe like na share kumena B-Face on the floor mwara muntu mye namubazaniye gura tuyage nawe byinshi mwari mukeneye kumenya iwiwe mwumvise yuko ibibazo byose yagira B-Face arazi kwishura rero muzo amashuri kiraheze bashaka nduheze sinabwabwira yuko ngiye kudandaza imipira yanje kandi sha igaro project shasha B-Face arimo rero ndabatera ingo nakubajije business usanzwe ukora uranka turekanye n'umuziki ntabwo watagiye kudandaza imipira iyi ni umuziki kubera ko branding my name izina naryo ni B-Face wowe ubona handitse ko Boniface handitse ko B-Face man rap Yuda none abantu bazora kwambara ibintu bya Yuda Yuda si umuntu mubi oya Yuda ni yari umutipe mwiza cyuhora imipira myiza we iyi logo ni ndayikoreye no mu designer bayikoreye nzokwereka aho tuzobakorera ariko aho igurirwa yego abafana rero ba B-Face rero ariko vraiment si menshi none umufana arinda yambara Sinjon ya PDD akambara Nike akambara bayigura menshi ibi rero gutanga 30,000 kuri B-Face hari kibazo n'amahera asanzwe vura kuduteza imbere abari hanze yo za Amerika Australia he bayaronka gute rero nibaze yuko yaba uri hanze yaba uri mu ntara hagati Bujumbura vuba nzobereka aho bashaka kuyikura dutangura nyene dushigikirana kubera ko kujya wambara izaba étranger n'iz'abarundi uzambara nanje nzogura umwe nziyambariye ntacyo twaye kandi nayarenga ko jenda yakira nk'ubu nkawe urashaka kuvuga ati blaza mina kukubali ujue agenda kwemera urabizi gace agenda kunda indirimbo zawe sana rero jewe ikadongira ndaguhe umupira umwe nzogura 500,000 ndayakira uko nyene nta n'igihumbi ndagukuriramwo nazichukua hivyo reka dushema ko Imana mwumva imipira ya B-Face yasohotse rap Yuda iraboneka rero aho iri hose arashobora kukwereka ariko vuba cyane tuzoraba nyine vuba ndabamenyesha tu nimero wa contact ako canke ndababwire amashop bozikurako okay nice kabisa twamenyerera imipira y'abandi ariko urumva rero n'abaraperi baratangiye ku investisa amafaranga yabo mu mpuzu basanzwe bambara turabakunda ifo rero yuko tubashigikira my name is Isaac Classic gira subscribe like na share in Isaac TV Juma Jukes behind the camera Lokinene chapa ilani. Yeah man, bless. Kama kawa na bless.